wewe biravugwa ko ushobora kwiba ikintu kiri kuri rezo sosio ugagitwara umuntu akikangura kumbure ivyo wawe wabihejeje. Ugira nteza abantu. Umuntu wese afise urubuga wese gwari gogose. Gushobora ni kimwe. Mbega gushobora uvuga wewe ni iki? No kuvuga yuko umuntu wese arashoboye. Arinza sora indirimbo niyo baririmba ngo warompereke ashoboye ivyo nyene. Ahubwo abantu bazana ibibazo bidafashe kuri ugasanga aragutelefone ngo rone ngo mbega ngo vyokunda yuko ndaramo mbaye monetize ivyo sinshaka jewe. Umukobwa mwigeze gukundana wamufashe kanga hari karagucama. Oya twebwe ivyo oye gukundana ubundi nta rukundo rubaho kwisi. Oya ariko kubera urumuhaka ngira ngo imisore yaziramwandikira ngo utumesaje ngira twabanza gushikiriwa. Oya nakubwiye kwisi nta rukundo rubaho. Urukundo ari urukundo natirere twese dukundana nkuko turabajama ariko bijya bindi babahenda bakobwa ngo ndagukunda umwe agahenda umukobwa agahenda umuhungu bijya sivyo bijya nibisazi byateye umuntu bikakwinjamwo ibishetani ugacumva uwo muntu wamukunze ikiragutangaza wa muntu iyo muvanye ugeze imbere ukundo yundi namara nta rukundo rubaho ni ibintu by'ibisazi yene bigerayo mu bantu bigira gutya ujya abana ntukunda nabwo njya abana ngi nyama nakandi ko ndagahakinga mu minsi nshaka kugakonegita na telefone yanje nshaka yuko abakozi bagiye ku kazi nzoza ndabaraba nibereye I Bujumbura ndagira ati muranyumva ati mubona kameze gute. Igozen TV. Yes, let me tell you that I love you so much. You know that always I'm update. Ndabakunda cyane murazi ko uno munsi ndi muri capitale economique. Navuye muri capitale politique kumbure nimanukira muri capitale economique kugira ngo kumbure tubandanye tubana update hamwe. Uno munsi naho uno munsi uri special turi kumwe n'umuntu kabisa. Ikiganiro nza gukora no munsi nibaze ko ari ikiganiro uza kwiga ibintu byinshi cyangwa uza kumenya ibintu byinshi kumbura utaruzi aracari muto ariko n'umuntu kumbure uravye imyaka afise n'ubuhinga afise cyangwa n'ubumenyi afise niho bimuzigako bamwita gute reka ndamwita Yakini uraza kumbaza ati wamwise Yakini kubera iki reka ndakuramutse bro ndabaye mwiriwe mumerewe neza ndashima ariko numva ko hashushe Bujumbura byaho byose birashushe n'abana barashushe abana umutinda arotica babaye usanga ko nabana wewe wowe nta bantu ukunda bro James umwana w'umukobwa niyo mpamvu nkunda abana. Okay abariko badukurikirana rero reka nabutse mufende subscribe like na share na comment kuri ino TV ndabutse ko muri kumwe na Yakini Studio Entertainment cyangwa Yakini TV cyangwa Yakini Company uravyita ukubona ushatse akaba ari simbuga meshi ndavyibaze. Yes kumbure mwavyumvise ni CEO wa Yakini TV kumbure televiziyo irikira nabikora neza. Ni televiziyo amashezami irikira bikora neza cyane na cyane kumbure bari muri babandi batitaho babandi bafise amazina gusa bari muri babandi kumbure bagikurikirana amaraso mashasha. Yakini amazina yawe nibaze ko mama wawe na papa wawe batakwise Yakini ariko mare ko ayo mazina goye kuvuga na Minani aravuga ko yitwa Minani Mibura kabivuga amazina nindi wa Trasisi niyo mazina abavyeyi bampaye hari n'irindi bampaye rero abantu benshi batazi gitwa nikazohera Trasisi. Iryo rero igihe natangura umwaka wa mbere w'ishure nagiye ku ishure nsanga bahamagaye undi umuntu yene ati ryazina rya nikazohera nkanavuga ati wapi genda gikuye kanyane yita ndoya Trasisi ariko munyuma hariho akantu kigeze gupasa ndamenya kumbe nikazohera yuko ari ryo giza kurutana nduwaye ariko murayafata uko nyene abeshi bazi ndoya Trasisi ariko nikazohera naryo rirabarenza. Atera inkuru cyane mwavyumvise Yakini reka je ndakwita Yakini kuko niryo zina ririko rirasirikira cyane kuri social media. Ubundi kugira ngo wiyumvire gushinga TV online vyakujemo gute? Ubundi jewe nakuze n'umuntu w'umushakashatsi jewe unyabizo gitanda kiriko amarasoro wasanga nakuyemo atatu nakoze mu nshaki harana yo kwita ku munwa harana yo kwita mu mutwe ariko nagoma mu buhinga nagoma ndumushakashatsi mu kwimvira televiziyo hariho ibikorwa twaza dukora byo bu DJ yego
hama mu nyuma ndavuga ati none ko mbona hariho abasitari benshi baguma bidogera abajournaliste yuko batabaha ibiganiro ngo kubera bakiri bato ugasanga bavugisha abandi bamaze kugera iyo baje je ndavuga ati reka show televiziyo b'abantu bose babandi batavugirwa je nzohore ndabavugira baronka abo bavugira nabo kugira bamenyekana wowe kuri televiziyo wawe kumbure umuririmbyi kumbure tutaravye iyava canke ikibanza rimwo bihora bigenda gute kugira ngo umuhaka ikiganiro kuri televiziyo yawe ubundi ikiganiro umuntu wese afise uwo muhamagaro araza nkamuha ikiganiro nubwo tudakora ibiganiro by'intuze by'abaririmbyi gusa nimba ari umuvugabutumwa nimba ari umupasiteri nimba ari umumizisiye nimba ari umurimyi nimba ari umworozi nimba tori yarara muri domene zose kuko twe dukorera ni televiziyo ikorana n'abenegihugu ntitugira intara ntitugira igihugu twebwe dukorera hose niyo uri hanze y'igihugu turaguha ikiganiro kuko imaze kuba televiziyo itiza kubonwa n'abantu bose kandi abatura abana bwari abarundi gusa rero niyo mpamvu rero ubundi yise umwana ngo gato karakura ni ukuvuga yuko ujya mu mwana mutoyi arakeneye kuregwa nawe wageze kure kandi ntabwo wiga gutambuka atigishijwe umwana aravura bakamuhera kuri dede mpaka yagera yaje niyo mpamvu naseho iyo televiziyo itagira imipaka kugira ngo umuntu wese aronke ahavugira icifuzo ciwiwe coteza imbere igihugu coteza imbere abandi ibaza ko kuririmba ukamara nk'indaka nk'itatu uririmba utarabona iteleviziyo nimwe ije kukugendera numva yuko ucumenga nturi mu gihugu ariko ngira ngo ntubushoboye gushobora ni kimwe mbega gushobora uvuga we ni iki ni ukuvuga yuko umuntu wese arashoboye arinze asora indirimbo niyo baririmba ngo warompereke ashoboye ivyo nyene ahubwo yarakwiye abandi abantu bagira kolegisiyo bakamubwira ati burya wari kwitwara uku aha wari gukosora uku kugira ngo ibintu bigende neza yes kumbure wewe biravugwa ko ushobora kwiba ikintu kiri kuri rezo sosio ugagitwara umuntu akikangura kumbure ivyo wawe wabihejeje wewe ngo umuhinga wo mu YouTuber kumbure uri mu YouTuber ngo yemewe kandi kumbure afise ubuhinga butandukanye iyo mpano nayo yakujemwe gute ugira unteza abantu bivuga yuko yakini kumbure ari umuhinga mu bijanye na social media ku buryo bw'uko ni TV uri kuravugiramwo ushaka woyinyiba ikabi yawe ariko je sinumusuma je mfasha ahubwo abo bavyivye kubigarukana no kuvuga ngo TV yawe bayikwivye je ndafise ubuhinga nkoresha nkayigarukana ikongera ikabagwawe murana nk'ubuguriye Facebook ashaka kukwiza abantu wanyi runaka nk'ibihumbi hamajana hagacaza ikintu kikayigutwara urababara cyane rero jewe rero ivyo rero nacinda vyiga kugira ngo ndafasha abo bantu babagowe kugira ngo basubire batwenge yes turetse kubwa page ya Facebook kumbure bajye abantu mpora numva ngo naka ngo yibwe konti we ya YouTube ibyo bintu navyo urashobora gutuma kumbure umuntu bivye Gmail iwe canke konti we ya YouTube ukayigarura navuze Facebook kwera besha ariyo bakoresha ariko ni kuvuga ngo umuntu wese afise urubuga wese gwari gogose ndarugarura barutwaye kandi niyo wowe wagiye mode pass yawe ndabikugarukanira uhongera ugasaba ku rubuga kuraza mode pass ari gihe umuntu ayibagira nk'ubu we wa formation ibintu byawe muri telefone yawe utabishaka ndabikugarukanira muri carte memoire ndabikugarukanira dufate mfise image ndiko nkora iki kiganiro ngo ati bro burya cha kiganiro cyacu twakora nagitakaje urashobora kungarukanira image kumbure mba natakaje zose niyo zazipimije igihumbi ndazigaruka nazo sinazishira ngaho guys kanabwire ko iki kiganiro muntu uzocumviriza uzugire share canke partage kuko ikiganiro kiri very important ndi kumwe n'umuntu kabisa no muntu novuga ko ari ngira kamaro kuko aje kumbure kubera inyishu y'ibibazo bamwe bari bafise uravuze ko kumbure iyi televiziyo ya Ken TV ari televiziyo yaziye bose ntiyaziye Fizo Satbi canke bajya abandi kumbure bya vyamamare yaje kumbure gufasha rujya gwaruka rufise ingabirane ariko gwabuze nyene iduga none wewe akarusho akunguka kumbura ushobora kuronka muri iyo TV yawe ni nkaka icambere nuko abo banyitura barashobora nawe kuvuga ati felicitation muca mu mvuze felicitation
kuguha kanoti kabute dote nka YouTube yawe urashoboye kuri umustar agomba gusakora bo uwundi umustar bazivuga ati yakindi ico nshaka kumfasha rero jewe nshaka ushiriye ko amavyuzi nk'ibihumbi nka 50 canke 100 urumva njancomoka ushuzana amahera nkaca ndagushaka ko amavyuzi ushaka hamugiye kuri wa mustar rero urazi benshi aca gusaba ngo turabe kukurikiramo asaga amavyuzi he yuzuye kandi atava ko ama originale ayo bita ama best ukeneye hari ikindi kintu nkora mfasha abantu kandi ndagana abantu baba YouTuber bose kuko YouTube burya imaze kurenza amezi 12 baragukata amasaha uko baraba aho gutera udugu gutera umanuka uduga utevye rero jewe ndafise uburyo ndabagurira amasaha nkabagurira ababone byose bigakwira mu mwanya muto kuburyo YouTube yashaka kumara amezi 3 igaca monetize atamwaka urahera kandi iyo YouTube no kuvuga ngo byagenze uko we atana amezi 3 arahera ikiba YouTube itagorana kumonetiza nta bibazo byinshi bakubaza kubera ama machine ikonfigiye kuri new yico gihe new version yico gihe ariko imaze kurenganya umwaka ikigena muri version nshasha basohoye no mategeko mashasha basohoye nk'ubu uyo murabona basize itegeko rishasha yuko ababone bose bamwe bagira ababone babiri bagaca babohesha ngo bafise 10,000 ubu YouTube yabikuyeho izobashira ku mugaragaro bari bose ari privé bose izobamara amazi bashire ku mugaragaro ariko nka wowe uri ncabwenge ucuvuga ati yakini uri he hasabwa iki nkore gute nkana gucumitira ko nk'igihumbi warufise amajana 5 ucuma amahera ngaca ndagushaka nk'ibihumbi 3 canke 2 iyo umustar wemere tutageza kugira ababone benshi uraze nk'ubu wewe bavuga mu istego n'umustar hama basize ampublike ugaca usanga ufise ababone 1000 canke ababone 50 canke ababone amajana 3 ariko rero nukuvuga ngo kugira ukinge ivyo byose byo gusubiza hasi ucugura utaguze naho ntushaka gutera imbere dote nk'ubu muririmbyi yasoye akantu k'iminota 3 turi kumwe kugira azora nk'amasaha ibihumbi 4 bisabwa n'ijana wumva yorabwa n'abantu bangahe jinshaka umbwira ikintu ubundi ababone ubuguze canke ama views ubuguze afise akamaro nyabaki uretse visibility kumbure ku bantu baba bamukurikirana no kuvuga ababone bafite akamaro kuko YouTube yawe ikurikiranwa cyane ifite ababone umuntu burya iyo akurabiye ufise ko abantu 30 20 nta varera biha acavuga nga aca yirenganira ariko kwiza igihumbi amajana 3 bariruka je ngo namuntu ngira ngo gira subscribe birebire nk'ubu uye je natanga mu kwa kabiri mu mwaka weze ariko ni informa cyane mu bintu bya technology aho nako ndiga no buhaka bukomeye cyane ariko igihe kimwe ndagwara ijisho ndavuga ati burya Imana ntiyagombye ko niga ubu buhaka bwari ubuhaka bubaya sana sinshaka ko nabwiga canke ndabwire n'umuntu ariko bwari bubi bwari ubw'ububandi ariko ndabureka nje niga vyiza ubure ko vyiza ni sawa hari nk'abantu bari nk'ubiraya bashaka kumya yakindi konte yawe ivuge y'amadolari tugushiye ko basi na $100 canke $200 udushiye ko ivyo dukeneye ku ma YouTube yacu dufise hiyi nkaca nabagirira bakabona birakunze kandi we mwirinde cyane kwikinisha amavyuzi n'ababone hariho abantu bigira abatekinisiye atari bo bakaguhama amavyuzi ya fake n'ababone ba fake bakaja kwaciye imisi gacusanga bagurutse wewe utanga views za original na abone za original neza cyane twobimenya gute genda kuri YouTube yanje none hajya ishobora kuja kuri YouTube yawe nkasanga kumbure ni babandi waguze atarabaho original ni gute umuntu ashobora kumenya yuko akwituye nshaka ababone ba original kumbure na views original yo bimenya gute no kuvuga yuko ndiko ndakubwira yuko ababone baba ari original ko reke ntibavako kandi YouTube irabemeza ariko abafake ntibemeza hari umugabo yigeze kuza ku kazi wanje azanye YouTube ngo monetize ambwira ati je bise kuri 9,000 uze kuri 9,000 byo babone tego tinakwije kera tizana monetize tarambwira ati umbira rero kujya ninjireko ibihumbi 20 kugira nje nda ikonfigure neza ibe publish ko benshi barihenda akagenda kuba wese ngo yugura YouTube yego vraiment biroroshe ugenda hari yaye muri YouTube gacusonda ahantu handitse ko create YouTube gacuyigira ariko yo ntirabana publish umuntu uzomurunke utamahiringi nazokubona ni azokubona naho
hari ibintu bisabwa gukonfira muri YouTube kugira ngo abantu benshi bakubone byoroshye. Benshi rero abastari benshi n'impamvu badatera imbere ivyo navyo bazi. Yego hari n'umustari akomeye cyane ataka kuririmba nakoze numva aririmba. Ndo yigeze kuza asanga YouTube yewe niri monetize. Fe muri umwanya tuvugana ntiza telefone cameraman. Muri umwanya tuvugana fise cyano ifise abasabone bashika kuri 9. Kumbure fise n'aka video gafise views zitarenga 8. Ubu rero nshaka mwo mwanya turimwo undungiriza ababone kumbure n'ama views yaduze kugira ngo kuri screen za Igozen TV tubereke ko kumbure turi kumwe n'icyamamare kandi kiza ubuhinga butandukanye ndakuriha amafaranga yose ushaka. Uyu mugabo n'umusumagira nyiwe ntarandiha mama hera nta kibazo ndabikore ma Yes kumbure nzo kurondera yakini kumbure ubinkorere ariko kumbure abamukeneye mushobora kuja muri commentaire kumbure n'ivyaba ngombwa nyimba atari banga araza kudusigira ka contact kiwe ka nimero isanzo canke WhatsApp akoresha kugira ngo abamukeneye muze mumurondere yakini wewe nk'umuhaka kumbure umuntu w'umuhinga mu bintu vya YouTube ni wahe muririmbyi ubona kumbure akunda kugura ama views. Oya noba ndabamenye akabanga jewe nk'umumenyesha makuru ntabanga mfise ushaka kuvuga ati nakarazi kuririmba ariko kumbura ama views menshi yaronka na magurano. Ubundi umuganga nashaka kuvuga ngo naravye kunda yujya muvyeyi nasanze afise iminkanyari oyaye rero nukuvuga ngo jewe mba mfise secret ibanga ry'akazi nk'ubutsa ama YouTube menshi nk'ejo nk'ijya na monetize YouTube zibiri imwe y'umunyaburayi n'iyindi y'uwino hari n'izindi ziri ko na monetize ariko sinshaka kuvuga benezo kuko ndabivuze misose ashize ko cyabona ngo ngo wabonye ngo ni ware wewe rero ni nawe ninakugurira singomba abantu bose bamenye ko nakugurira ababone oya deni mpamvu nashaka kuvuga ati naka oya kuko navuze ati jewe nijejwe kuzamura abandi rero abo njejwe kuzamura nuko bonyene bimenya ati naka yaranzamuye niba bivuga bo bakoresha iganiro ukabagwa ko bakakubwira ati naka niwe yankoreye nta kibazo ariko sije kuvuga ngo nakaramuguriye ya ariko bari nyimba atari banga YouTube ishobora ku wewe uyimukreyere ukayikora ugakreya YouTube y'umuririmbyi cyangwa y'umu star cyangwa umuririmbyi kanaka kwituye ishobora kumara igihe kingana gute kugira ngo ibe monetize. Bivana n'ibikorwa vyiwe yadaciye mu nzira yo kugura ariko aciye mu nzira yo kugura ntirenza amezi 3. Amezi 3 aciye mu nzira yo kugura amaze kuba monetize. Iciwa monetize amezi 3 kuko ariko bavuga ko kumbure bijya bintu by'ibigurano bidashobora guhemba umuntu. Nukuvuga yuko icambere kwanza gufata eligible niyo twokwita mu gifaransa visibility ariko nukuvuga ngo twebwe kwanza icambere no hanura abantu kugura nuko uyu utagura aba ukaguma ufise amavyozi 15-20 abantu ntibagukurikirana ariko uzurabe ivideo ugiye kuri YouTube wasanga ifise ababona ibihumbi 10 amanuze amavyozi ntugende udafyonze nawe ugurura bico kintu baravye abandi nico rero bifasha inyungu rero no kuvuga yuko nakujya basi ariho urundi rubuga rugira rupibiriya uri ha ku munsi dolari 16 ku munsi upostinga mu mbuga zose zibaho ku isi urapibiriya yo uracagura ibihugu ushaka gupostingamo bobo cyo gufasha ni promo yo gukubishikana kurugira abantu babirabe nta kindi bagufasha biranahombesha nyivyo wo tumugura iwanje kubera ko iwanje urabona monetize. Wowe channel yawe isigaje igihe kingana gute kugira ngo ibe monetize? Ndeka ndagura muri telefone cyo wishura abantu wanye hari umucumbi yabwiyimye uwo sereva abandi utabanje kujya wumve ko biryoshe ivyo nakubaje Channel yanjye ubona ifite ababone bangahe iri monetize ni monetize guys channel yawe ifise ababone 2664 kuvyerekeye ababone kubera basaba 1000 abone amasaha nayo soma ngaha estimated revenue nayo mvutse nibanga
Yes. ubonye iri monetize ntimonetize Iri monetize. Kumbure imbere yuko turangiza twarakubonye kumbure uromukiye mwiza wa sinema. Ariko haraheze igihe iminsi itari mike tutakubona muri game ya sinema. Vyagenze gute? ariyo tekinoloji nshasha nariko ndakora yatuma ndarasinziriye je kenshi nyamasabana nijoro saa munani uzoguma ndabe kenshi mandi online hamwe natanga nomero mbanze nisaba abantu badiranjanya bakwaza ibibazo atari ivyo unkeneye inomero nzokuha adresse yaho dukorera gusa ubu tugiye gukorera ngiye kwimukira mu bwiza twazeme avenue nomero 6 aho ne bazonsanga bankeneye bose wowe uzombaza gusa ati marande vyo guhura nawe uzombaza turi kumwe hari abantu bazana ibibazo bidafashe kuri ugasanga aragutelefone ngo rone ngo mbega ngo vyokunda yuko ndaramo mbaye monetize ivyo sinshaka jewe je ndumuhaka ndashaka kuca ninja mu gatelefone kawe nkarabatuye umuntu none tivere ariko sijya kwinjirayo kubera amategeko arabihana kandi nazo biruza kunyitura ngo uruma ngo nshaka ngo kubera umuhaka ngo urukarize nomero ya nakanda mukurikirane ntavyo nzokora ivyo ntavyo nkora je ngurisha amavyuzi ngugura ama YouTube y'abantu n'ama Facebook ari ku rwego mpuzamakungu ibirenza aho biva kwa shetani Umukobwa mwigeze gukundana wamufashe kanga hari karagucama. Oya twebwe ivyo woye gukundana ubundi nta rukundo rubaho ku isi. Oya Ariko kubera urumuhaka ngira ngo imisore yaziramwandikira ngo utumesaje ngira twabanza gushikiriwa. Oya nakubwiye ku isi nta rukundo rubaho. Hari urukundo naturere twese dukundana nkuko turabajama. Ariko bijya bindi babahenda bakobwa ngo ndagukunda umugabo agahenda umukobwa agahenda umuhungu bijya sivyo. Bijya nibisazi byateye umuntu bikakwinjamwo ibishetani ugacumva umuntu wamukunze. Ikiragutangaza wa muntu iyo muvanye ugeze imbere ukunda uyundi. Namara nta rukundo rubaho ni ibintu by'ibisazi nyene bigereye mu bantu bigira gutya. Ujya abana ntukunda. Nabwo njya abana. Nginyama n'agasamage karari ega hasi gitegamana aye twe turi muri tambarare agakeke karashika n'ubu sasta nafunguye agakeke kumukije neza mu dukoto nakatabutoba ariko naho budakundana birakunda gushika ukabona ati umwingeme kabisa ndabona nigo yanje ntago yawe vre murabo. Oya ugiye mu bintu hataragera kesho yakomereka urakwiza imyaka asigaye nk'imyaka ngingahe nzoyibabwirejo. Guys, kumbure imbere ko turangiza yakin umuziki w'u Burundi ubona gute? Umuziki w'u Burundi ndawubona neza cyane kuko icambere je ndamaze gusohoka igihugu uranyumva ndamaze gusohoka igihugu cy'u Burundi ndabona abandi ko bakora rero mu Burundi nazogira umuntu abesha ngo umuziki nigeze kure umuziki ugeze kure gusa dufite abantu benshi b'intovyi abaririmbyi batatu bariko barakora neza mu gihugu cacu n'abaririmbyi kumbure ubona bariko baratoba umuziki ndundi naba. Oya nta muririmbyi atoba umuziki ase abaririmbyi ubona bariko barakwemeza muri iyi minsi abaririmbyi bose mu Burundi bariko barakora umwe wese muri domaine yiwe kuko ninavuga ngo naka ari bari gukora uca wishima wewe uri kurakora ndagushima uko nyene. Oya wewe ubona ariko akora neza niwe ivyo oye gukora neza nakubwiye buri umuntu wese ari ku kivi ariko akora neza kuko ari ejo azobageza ahandi hantu ni ukuvuga nta wa mbere ariho bavyumve neza arabaza biyita ngo ndi wa mbere ndi wa nyuma nta wa mbere ariho mu kuririmba nta no wa nyuma ariho bose barashoboye umwe wese ashobora ku giti ciwiwe. Ivyo rero byo kuvuga ngo naka ngo urumva guturavye ngo azi imbere ntazi imbere kuko nawe hari ubundi ashaka kuza ko muziki akamurusha amavyuzi kandi wa wundi yigize wa mbere akaja munsi yiwe none mbwira nawe uwa mbere n'uyihe muri babiri uwa mbere n'ugeze bafise amavyuzi me sawa nukuvuga rero ko bimeze ku isi bigenda bigira gutya isi ni muzingi ariko bizotugora kumenya kubera ko butanga amavyuzi bizotugora kumenya ko ari uwa mbere mu bumenyi bwo kuririmba canke ari ya mavyuzi yawe ko murishobora kumugurira tuzatugenda en public naho imbe habaye concert yo muntu yitabwa n'abangana gute aho urubanza ruca abafana uranyu ariko ndababwiye mwese muri ko murakora ndabateye intege abari ku kivi bose wambwiye cha cinema n'ukina kabone mwenga ntibiyitsa ntucike intege komeza umwana ariko ariga guhaguruka araguruka kwa hasi none nyuma ngeze ku rwego rw'ubuhaka niho nahereye
Yes, kumbure muri sinema hari uryoherwa ariko akina ari umusuma, n'undi kumbure aryoherwa ariko akina akundwa n'abana batandukanye. Wohore ikuryohera iyo uri gukina filime ni jewe kubera je ndi umudirector, je ndi umuntu nk'ubuye no gukina filime ngaha nyene abantu bagakamera ugasanga cameraman yayimenye kugira ntayimene rero ntavyo nkora. Ariko jewe ni kuvuga irore yose ibaho musi y'ijuru ndayishobora. Nugomba kugwana nkubitana amakofi, nugomba imigere ndaguruka, uranyumva? Nugomba kurira meze nkuko gusa nyimera gucya amosozi acaza. Ni kuvuga jewe nta role nashobora. Rira gato imbere yuko turangiza ndawe. Oya ndize nakubwiye cameraman bavame na kamera sinabikubwiye. Ariko gusa je nawatumiriye office iri mu Bwiza ibarabara rya gatatu inomero 6. Umuntu yatakaje Facebook niyo izoba iyo muri rimwe azoze ndayimugarukanire ibisabwa tuzovugana turi kumwe. Niyo azoba ari Gitega cyangwa muri Amerika nazorinda kuza ari seriye nazokwirirwa raza tuzovugana ari seriye avuga ati jewe ndi seriye ndi decide uno munsi sinora gukinisha amakanya tuvugane nzosha mfata kanya tuvugane njye namubwira ati gira ibi nzobigira njye namubwira ati nivyo ariko aragusaba bime njye ndamuhereza ahazoba ari hose kwisi kuko je technology yanye ntigaruka mu Burundi gusa iragenda hanze kaja mu kimbibe none cyo nkabari muri Australia ndabamonetiza ndino nkabari muri America Canada France ndino ndabamonetiza nkabogura ama YouTube yabo bari hariya jewe ndino nkakoresha tini ivyo nkababwira ati ngo negitane machine yabo kaca mu machine yabo nkakora vyo nkeneye gukora byose nkaheza ati wabonye ati sawa ndabikora idora ariko yamaze gushika Yes guys, kumbure ikiganiro ntitwogiheza kubera ko ndi kumwe n'umuhinga, ndi kumwe n'umuhaka akomeye cyane kumbure ashobora gufasha ibintu bitandukanye ku muntu abari kure yiwe. Reka nakubwire ko ndagukunda ariko ndakwibutse ko your comment is very important. Ariko imbere yuko turangiza reka kumbure mutubwira kanimero bashobora kugutora ko kugira ngo ubafashe ibintu bitandukanye mu bisanzwe n'ibyo usanzwe ukora. Nakandi ko ndagahakinga mu minsi nshaka kugakonegita na telefone yanje. Shaka yuko abakozi bagiye ku kazi nzoza ndabaraba nibereye I Bujumbura ndagira ati muranyumva ati mubona kameze gute aka urindira gusa urindira je nta kintu kinanira ndokuvuga rero yuko akanomero ni 79 642 568 68 375 249 ndasura ngo plus 257 68 375 249 plus 257 79 642 568 usubiyemo mu Kirundi agarongo ko guteranya amajana 257 79 amajana 642 amajana 568 akametso guteranya amajana 257 amajana 325 amajana 249 nababwicisharo kiringaye Bujumbura ariko dukorera hose kwisi yose no kuvuga rero email nayo ni nduwayota th@gmail.com canke Facebook agenda kandika nduwayota Rasisi ucumbona cyangwa ukandika Yakini TV ukayandikira muri page direct hose ndakwishura kuko turiho ku bwanyu dufatane mu nda twubaka igihugu nta muririmbyi wa mbere ariho nta no wanyuma ariho twese turashoboye nta no mukinyi wa mbere ariho nta no wanyuma ariho twese turashoboye. I Bujumbura TV.